Intahengirakamaro TV. Umwami Yesu arindese niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntatanezera imaze kumuhamagara imusaba ibintu bitatu. Imusaba kuva mu gihugu cy'avukiro, imusaba kuva mu muryango wa se w'iwabo no mu nzu ya se. Ibintu bingahe? Bitatu. Inyuma y'ibyo bitatu nayo ikimwemerera ibyo izomukorera niyo yakurikiza ibyo imusabye. Yesu nahabwe iki? Rero mu ntumbero y'ihamagara ry'Imana, mu ntumbero y'ihamagarwa ryacu, hari umugambi wayo iba ifise kuri jewe no kuri wewe. Kimwe, umuntu w'Imana ategerezwa kuraba ko ibyo yamubwiye yabikoze, kugira ngo nawe asuzume ko ibyo yemerewe Imana yagize gute, yabishikije, kugira ngo ubane n'Imana, ugendane n'Imana, uyizi utayibeshera. Siko none ireka hariya abantu tubeshera Imana, tukabeshera Imana ngo Imana abandi yarabibutse, wewe yakwibutse. Ariko banza urabe ko igihe yakumwagirira amasezerano iriko iraguhamagara ibyo yagusabye iki. Aburahamu rero uriko urasoma aya majambo namwebwe murayazi, uca ubona ko Aburahamu yaheye ubwo nyene iryo jwi agahaguruka akava mu gihugu cy'Uri mu Karudaya akagira gute, akagenda. Hanyuma yamubwiye nayo bishika kuri 4 canke 5. Hari icyo nakuriye Imana yacu, Yesu nashimwe. Hari icyo nakunda Imana yacu cyane, naho nohura n'ibindi bibazo ntazokwibagira mu bugingo bwanjye. Imana kwikundiye ivyo igusabye ukabikora ukabikwiza, nayo mu vyigukorera yongera. Yesu nashimwe. Aburahamu amaze akemera kuva mu gihugu cyabo, akemera kuva mu muryango w'iwabo, akemera kuva no mu nzu ya se, araheza Imana nayo imushitsa kw'ivyo yavuze. Twabonye rero ikimubwira umurongo wa 2, nanje nzoguhindura ubwoko bumeze gute, bukomeye. Ico ni ikintu ca mbere, ubwoko bumeze gute, bukomeye. Mana idufashe. Hari igihe ibwira ngo arakomeye ariko akomeye. Undi mukozi yadushingiye inama tubwira ingene yahora azi Bujumbura kubera inkomezi yari yishimiye kameremere yari muri we yo kurwana, ngo yaduga ageze ngaha za Mageyo za Kinama muri Bujumbura iraduga, yasangaho abantu ku mabare bariko barashwana, akabona abashamiranye batanguye kugomba kurwana, ngo agaca abwira umushoferi ngo ntabara shofe, ntabara je ngarukira. Akemera agaca ariha amahera
umushoferi n'abakiriya be bagaca babandanya mugabo kugira ngo abanze asigare ngaho arabe ingene ibivumburi byiwe byohera ace yita muri iyo ntambara aca agwana akwita mu bantu. Yesu nahabwa iki? Jewe muri kahise nari ngwaye iyo ngorane, nanjye nari ngwaye iyo ngorane, nari ndagize cane. Jewe gihe kimwe muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke ca Rugombo, ahantu muri zone Ruziba ku mutumba wa Ruziba nyene agacimbira Inyakage, nigeze kuba mpima kabare gushikaho dupfa isorori nakoresha mu gupima, niyo nari natse umugabo yandiriye ideni aranka kunyishura w'umunyembe. Hanyuma rero uwundi munsi ahiga abandi bagabo bagera nko ku 10, kuko barantinya, kandi igituma barantinya ntimugire ngo cari coroshe. Jewe nari natanguye kwiga ibintu bya karte bya boxi niga mu mwaka wa 5. Hanyuma rero ndabikuriramwo gushikaho rero maze gukura abadayimoni baca barampa ingufu nyinshi. Hanyuma rero narakoze ibintu bijya byo gupakira ziriya modoka z'amakamyo, amafuso, bijya byo zijyana inzoga mu ntara za Rugombo ziduga, narabikoze nk'imyaka itari mike. Jewe ndiko ndaterwa nduza Rugipe ijamwo amabido 12 turi babiri kuyiterera hejuru mu ikamyo, hari nk'akababi. Hanyuma rero nari naravyimbye, ndashima Yesu yarampaye taye nziza uyu munsi. Yesu nahabi yarampaye taye nziza uyu munsi. Ico gihe nari naravyimbye ndagira ibintu bita makime, nari nzi ubwoko buteye byaravyimbe niyo byagiye sigahaye filad. Hanyuma rero icyo gihe abo bantu baza kunywera muri ako kabare, banywereye muri ako kabare, bafise umugambi w'ingene babohoza ya sorori ya wa mugabo yabasororeye kugira ngo babanze bamara amanyama, bafise ijambo rivuga ngo umujya mu Nyakayanza yigira amabuye ngaha ku mutumbi wacu tumumariki amanyama. Rero hacavyuka akavuyo muri ako kabare, wa mugabo Mateyo araza nk'unyegera muri kontware nk'unsaba inzoga, mugabo gushikaho ansaba ngo dushirire amacupa ngahe muri iyo sorori. Mugabo nimba ingene baza kwinywera ngo mu mikeni hariya iyo bicaye kugira ngo bace bahaguruka bagire gute bayitwara. Maze kuyibaha nibuka mu nyuma ko ariyo nari naramwatse, ncampamagara muvyaranje yitwa Ruteri, ntaramubwira nti urampimira, ncamfata defense ku muryango, baraheza ya nzoga barabura aho baca. Bamaze kubura aho baca, ukuvuga rero barisomora ngo kandi ngo bara nimero bayashigaye banazira nimero ya kwanza, hari aho ryavuye sinzi naho umwe yandosura ndaribabwira ngico womenya nimero ngo naho utangira ngo isorori ngo ni Amateyo, ngo kazima twakurisha amafaranga turayitwaye, ayo mukuraho wandurutse ku isorori igugwa amahera make. Mugabo twagwanye intambara yatwaye amahera atari make mu buryo bwo kwivuza. Duhera kuri iyo sorori ndababyari nawe ucaha iyi sorori mu isohokanye, baca bavyariwe n'ingufu nyinshi, abagabo 11 baca baranseka ngo ntariki.
mbere ngo anseke nje ndakwega nshira hanze ubundi ndakwega nshira hanze nshika inkwagiza ya sorori nkubita ku kuboko atarayikorora ndatora ngatera mu ikontwari ncambwira wa ruteri ntiwugaye bose ndakwega rero tujya hanze macerera igatangu rutera rugara kabare ariruka muhira mugabo agenda ko mindura avuga ko banyishe hanyuma rero dubatanye induru ibyutse abari mu mihana bose baca baraza murumva uko nari imeze bumvise ko ari jewe baciye batora amahiri ibisate ikintu icyo ari cyo cyose kibaho hanyuma icyo nokubwira navuze naririmbye ikora zivuga ati iyo zitaba imbabazi zawe mba naragize gute jewe ndiho kubw'imbabazi z'Imana uyu munsi mumbona shengero ry'umwami ndiho kubw'imbabazi z'Imana sinokubwira ko byumvikana ko jewe ibyo naciyemo n'ibyo nabayemo nari kubivamo nkongera ngahagarara hanyuma abangwanije bacara b'igitigiri cyinshi abaza bose baza gutabara abanyembo iwabo ariko ni kuri ijambo Imana yemera Aburahamu ati ni ukemera ibidanga byo guhindura ubwoko bugize bukomeye turagwana barankubita hasi bankubise hasi bangwako bose abantu benshi sintibagira 10 ntibagira 20 barenze babaye benshi igitigiri ntazi banguye ko bansindagira hasi gushikaho numva yuko ipepu imemu zitagishobora kuduga ndumva ko neza ubwanjye burangiye mu gupfa ari kumeneka ndapfurika Yesu araharuka ndaho nyene nsa nuko ubwanjye buriko burayaba ukuntu numva bamwe bariko barakubita bakanakubitana kubera ari benshi abari gukubita jewe bagasanga ahubwo nibo bariko barakubita ndaho nyene ngiye gucikana uko naronse izo nguvu ntabyo nzi mugabo ncankora bimwe Samusoni yagira gute yakora mu nzu y'abasi sinzi umuntu ashinze utuboko hasi uku nshandagagamura neza ndaduza natwe ko turagwanira hejuru y'urunogo rwavuyemo amatafari yubaka ku kabari nshandagaganyura neza ndaganyuye baca baranyerera bari hejuru duca turabenguka bagira kumenya twese tugarana Remember what we had. Bantamba bo kumatera kuri baragabo barenga mirongo tugwayo tugarana abo munsi baca bavunika ibigongo barayeyo bakuwe na chef de zone na chef de poste atwara position ku zone ya Ruziba n'abasirikare n'abatware bo kumutunga no kuvuga ivyakurikiye murumva ko nanjye nari ndose ngenda bivyukije nca ndabahesha rero bakubita uwo nari bwashikire neza nca ndamukubita vyiza ku buryo bitoroshe uwo munsi intambara yatanguye ari 10:00 hafi n'inusu y'umugoroba turagera 6:30 tukiri muri iyo ntambara y'ijoro turi muri iyo ntambara kuko yagiye guhoshoroka ariko numva ko atanumwe agitakatwa muri ibyo bitoke kuko barazanye ubuhiri burananirwa basigara bakoresha amabuye nk'abagwanya imbwa yasaze hanyuma nanjye ntabira gusa nkoresha bimwe nize nari nigishijwe hari umuprofeseri yayigisha ngaha kuri lycée Gatara yatwigisha carte yitwa Leonari mu gihe cyo mu 1985 na 6 byabindi byose yanyigisha birabyuka ndabikoresha gushikaho niyuka kuri abo bantu nkagerageza kwikingira amabuye bagakubita mugabo akagwa ngaha narakomeretse bibi ariko nkabandanya muri iyo ntambara ndiko ndavirirana gushika nivunye gushikaho bakominuru agacimbiri ko hakurya
gahamagara nako karaza mu Nyakage hakurya mu Nyakagunda karaza kadusanga hano kuri baraza abagabo bose barakora ibishoboka biranka ko bashikira na bamwe bagwa mu bica Kinogo ngo babakureyo kuko nagumye ncunze ko umuntu wese aza nko muri saa hindwi y'ijoro ndumva ko atakagikoma nagenda naje naraba muri ca Kinogo nkumva gusa babandi aribo bajya bari haguyeyo bane batavuye bitakunze ko bavyuka bavunitse imigongo jewe nanje bwa buruhe bwa bubabare zanguma y'amaraso yaguye nukuvuga hamaze kugera muri saa 11 ko atinze ndanyoromba ndajabuka akuzi Nyakage ndataha hanyuma rero maze kuryama haca haza ubuvyimbe butagira uko bungana nca ndavyimba impuzu nari nambaye zose zica ziruzura ndahumagana ngegera ryo ntashobora kwikura aho njyamye baca baraza mu gitondo bagiye guhamagara chef de zone chef de posta umukuru w'umutumba y'abantu mu Ruziba ruguru mu Kanombe bahamagaye abatware baje kuraba ibara ryaraye riguye barababwira ati ni nimero yarayakoze chef de zone na chef de posta genda mumuzane mumurondere mutamuvuga sinari ngoye gutora kuko sinava hondi sinava ho njyana nabaje kuntora hagiye aribo bakora igikorwa cyo kunterura injizi imbere ya chef de zone na chef de posta banyihweje gusa ubwo babushaburaza basanganije mfise ingorane gusumba yeka namwe barara mu Kinogo chef de zone arafata ijambo aravuga none abantu bashwanye n'uyu muntu ni bangahe usangana 37 bicaye imbere y'intahe na jewe umwe n'ababandi bane bari mu Kinogo chef de zone ahamagara na chef de posta urubanza rwanje ntigwabagoye ahamagara na chef de posta n'umukuru w'umutumba bariherera baja ahantu bararaba ivyo bintu uko vyoba bimeze bonyene bakoresheje ivyo bize baca baragaruka bagarutse chef de zone afata ijambo atumviriza rero twagomba rero tubaze ibi bintu uko vyatanguye umukuru w'agacimbiri Gerard tubwire uko bize umukuru w'agacimbiri ati ntavyo nzi je nari hakurya ku Nyakagunda ku mabare yo hakurya je intambara nayumvise mw'ijoro yareremye ahubwo abanyene nibo bobivuga bagiye kwigana chef de zone ati stop nta muntu n'umwe mu bagwanye gusata ijambo mugabo kimwe barambaza wewe witwane je nitwa Ndayishimiye Barthelemy ngo nta bindi bavuze ntibantazira nimero ya kwanza wewe uvuka je mvuka mukanza muri commune Gatara umusozi Migende acabaza babandi bose twaraye tugwanye bose basangana abavuka mugacimbira Nyakage na Nyakagunda barabanye na chef de posta baciye bafata ingingo umvirize Gerard umukuru w'agacimbiri turavye uyu muhungu uyu kuba tarayatuye n'ubuntu bw'Imana yarabiziwe mumuvizira muri abanyembo gusa mumuvizira kuko ataruva ngahi wanyu uhereye none rero ubuje amahera yo kumujana kwa muganga baraharura bamwe bose baraye batwaraye tugwaye 41 umwe wese ashobora mwaka 200 y'ibihumbi 2 bisha 180 naribi 182 chef de zone amereza 40 ngo nje kwa muganga yandi 40 na chef de posta n'abatware bari kumwe barazi cyubaya kojeje hayo amereje 40 banza njamba ndarutsinze njanja kwa muganga ndenganya aho bambona njangura sento ni muri botike
ndagenda ndoga mu ruzi Nyakage neza bya bihuzu birambako bimvuyeko nca ndagenda ahantu hereye mfata ya sero nimbwira mubyaranje aransiga umubiri wose ahejeje kunsiga nca ndagenda ndaryama nikanguye nabyimbutse ndi muzima nca mfata za noti 39 n'amajana byasigaye nca ndayajyana rero mu binyobwa nca ndongerayo ndihapora. Mana idufashe. Icyo gihe abantu baca barantinya rwose mu karere ka komine Mugina. Unagezeyo ubajije uwitwa nimero ya kwanza bazoca babikubwira. Naho bari mu bantu batwara kera bose baranzi kuko hariho impamvu byatuma bamenya. Hanyuma rero nkibaza ngo ndakomeye kuko mbona abantu bantinya. Rero ndaduga mvayo ndiko ngiri ubuntu bwo gushika ngaho muhira inyuma y'imyaka itari mike. Hanyuma rero ntegura kubaka, ariko maze gutegura kubaka njamura n'ingwara z'abadayimoni. Muye n'ingwara z'abadayimoni ndagwara bikomeye. Nagomba nababwire iyo ndirimbye ngo iyo zitaba imbabazi zawe jewe simba ngomba kumva umuziki gusa, mugabo mba ngomba kongera kwiyibutsa Imana yagize gute yankuye. Jewe ndi mu bantu bagwaye ingwara yo mu mutwe bita ibisazi, bajya mubona biruka. Hanyuma byaje icyo gihe nyene ntanguye kubaka inzu, ndagwara birakomera biva mu kwiruka. Jewe burya nabimenyeshejwe cyane ntanguye gutora rezo, nabimenyeshwa nuko nsanze amaboko yaracitse. Murumva nticyari cyoroheye ababyeyi, ababanyi n'abatwara. Umviriza, none ko nari nsanzwe ndi mwizoe suprimbi zo kugwana ntaragira iyo ngorane yo mu mutwe, nkaba nari nsanzwe mvise izo ngufu zingana uko, mbega umuntu agwaye mu mutwe nawe bica bimera gute? Nukuvuga jewe ugeze aho hakurya y'uruzi Ruvubu, nambuka ku mutumba Migende, ugeze aho hakurya y'uruzi Ruvubu hakurya ya komine Gatara, nukuvuga nta abatware baho bose bararushe ku bwa jewe. Ko kumfata ntibyari byoroshe, kunkubita hasi bakarinda banyambika ibyo biziriko nticyari cyoroshe, kuko murumva ko byari bigoye kumfata. Rero maze guca ubwenge Imana irantabara, je naciye ubwenge ndi kw'ikomini Gatara, kandi aho ntiyari jewe gusa, twashika batatu mu muryango twafashwe n'iyo ngwara twese. Uko je naciye umutoyi wanje tuvukana yitwa Magizime, yiga kuri lycée Gatara, yafashwe yiga kuri lycée Gatara mu mwaka w'icenda, afatwa nyuma zanje twese tukatugwarira mu mutwe rimwe. Abavyeyi bacu baragize ingorane n'ababaye, haca haba umuhungu wa data wacu nawe afatwa n'iyo ngwara nyene. Mbega mwe bumva iyo mitumba, harajya kugiha umutumba wa Ngendo uza kwenterevena, umutumba wa Migende wananiwe ku bwa twebwe abahungu bangahe batatu. Hanyuma nagiye guca ubwenge turi ngaha kw'ikomini Gatara, nsanga twicaye imbere y'umupfumu ava muri komine Butaganzwa ku mutumba wa Shembati. Umupfumu yitwa Ntahobari. Hanyuma nsanga musitanteri n'abatware bariko barasezerana, bamwinginga ko yofasha mu kutuvura nyimba yobishobora. Hanyuma Mani tufashe cyane, bariko baremera ibyo bomuha, nawe ariko aravuga ati jewe rero aba bana ndashobora kugerageza. Hanyuma rero nkagerageza tugaheza,
nkabona Imana irabikoze, barabyutse barakize. Jewe se w'aba bana babiri ampa 120,000 nibyo azontasu, nibyo azompa. Yari amahera menshi, murabizi ko mu gihe cyaheze amahera yaragitse agaciro. Amahera 120,000 yaguraga atumba ugiye kugura itongo. Hanyuma rero papa ati jewe nobona barabyutse nzoyarondera. Mugabo mu nyuma musantera toya, uyu muntu bavuga ko yabaroze niwe ategerezwa kuyariha. Wa mugabo we naka uremera kubari, sinzi ko mugeze kumva umurozi yatuririwe kuri komine Gatara. Bamuturira, bafashe impuzu yambaye barazimwambura, bazicanira ngaha ku mutwe iwe, umurango rivaho kuri komine Gatara. Yari karazira twebwe turi abahungu bangahe? 3. Hanyuma rero yari uwo mu muryango wacu nyine. Hanyuma rero aremera ati jewe nukuri yoba kiza yobavura, jewe nzoheza ndiye ibyo yazoncira byose. Wa mupfumu ashatujapo rero aratuvura. Abandi mu kuvurwa n'abapfumu barinyegeza, twebwe twavurirwa ku mugaragaro hajya imbere y'ibiro bya komine Gatara. Hanyuma rero Imana ni nyembabazi, twaratoye imitembe. Dutoye imitembe turataha. Hageze kuriha, wa muntu arabura cariha. Papa aragenda, musitanteri aramubwira ati twike babana batoye ibitenge, mugabo hageze ko wa muntu atasugwa. Babahamagaye wa muntu baturoga, arabura amarira birango mugabo bagiranira amasezerano imbere ya musitanteri wa komine ko uwo muntu aca atanga itongo ringana n'ayo mafaranga. Itongo cyo yatangwa rija mu minwe y'umuryango iwacu. Hanyuma yaho ndasubira ndabandanya ibikorwa, ndubaka inzu ndayironka. Nyuma yaho ndagira mariage. Mugabo hari jambo uwo mupfumu yari yaravugiye ikomine Gatara, aravuga ati mugabo rero nyakubahwa musanteri, igihe bobyuka bisabwa ko ababyeyi babo bategura umunsi mukuru, tukazogira umunsi mukuru wo gushima Imana. Reka n'abapfumu bashima Imana bari dufashe wo gushima Imana ko abana bagifite. Papa arabyemera. Rero nyuma y'uko maze kwimariya, mbere naronse n'umwana wa mbere, papa acagomba gutegura wa munsi mukuru. Ndiko ndaza ku muhamagaro, Yesu nahabwe. Ariko nuko yabiramba ndayikira hagati ntacyo tudosubira. Hanyuma rero turategura uwo munsi mukuru, dushinga itariki 5 z'ukwezi kwa mbere mu 2002. Twari mu minsi ya Noheli nk'ubu nyene muri uku kwezi kwa 12. Hanyuma papa abimenyesha wa mupfumu w'Ishembati yari nk'umwami wacu, abimenyesha musitanteri, abimenyesha abandi bategetsi, abimenyesha chef de zone, abimenyesha mukuru w'umutumba n'abatware n'ababanyi. Turategura umunsi mukuru kuzoba itariki 5, kuko bonane y'uwo mwaka yari ku munsi wa 2. Dutegura ku itariki 5 rero
z'ukwezi kwa mbere 2002 ariwo munsi tuzokwigina uwo mupfumu umuryango n'abakuru bariho bagize gute bakoraniye. Turabitegura neza na mutama wanje, turabitegura kabisa. Ku munsi wa gatandatu itariki 4 ndategura vyangombwa, ibiyeri ndagenda ndazana, inzoga zose twataritse, ibitoke vyari bikihari iwacu cane, twataritse inzoga zikwiye, ibiyeri, imitsima y'ibigori, ubushaza, inyama, nukuba turategura gushikaho negura n'abantu bazoza guteka kujyanye badukura komite ya mariage. Turabategura neza. Tumaze kubategura umunsi wa gatandatu mw'ijoro turyama dusezeranye na mutama wanje na mama jewe urumva nije nasa n'ugaba urubanza kuko ni na jewe nari icirato cabo. N'uwo magizime yari hafi kuko yari yawewe ahakiriye yarabandanije, ntibyakunze ko abandanya amashuri neza ngo ayamare, mugabo ku mashuri yabashoboye kwiga yarashobora kurondera akazi muri leta akaronka akaba yabaye. Hanyuma rero yari hafi kandi yari amaze nawe kwimariya nawe nyene. Hanyuma rero jewe ndaryama dusezeranye na mutama neza ingene urubanza ruzogendeye. Ndyamye hajya usinziriye mw'ijoro hafi mu masaha 9 nsinziriye, nza numva umuntu w'umugabo ampamagaye. Numva arampamagaye mu izina ry'ikirundi ngo Barutoromayo. Nisabwe. Arongera arampamagara ngo Barutoromayo, nisabwe. Mbega none aha nyene karashize ingani wamaramaje kugira ukora urubanza rwa ntaho bari mwe n'ababyeyi wemeza neza ko ntaho bari ariwe yagukijije. Uwo mugabo sinamubona mu maso, mugabo narabona ukuboko kurekure yambaye ikanzu yera, narabona ukuboko kurekure cyane antunze ukuboko kunyene ambaza none Barutoromayo nisabwe. Aha karashize ingani uremeye kuzinduka muri uru rubanza wanamutegurira ntaho bari wemeza ko ariwe yagukijije? Sinaronka iryo n'ishuri. Aca arambwira ngo mbiriza Barutoromayo ntego ukaramukigiye muri uru rubanza rwa ntaho bari, si wewe si ntaho bari, ndabica mwese. Ndakanura amaso ndamererwa nabi muri izo nzozi, ndatura amaso nk'umuntu nyene umengo ndiko ndahiga ahantu noca ngo niruke bidakunda. Arabandanya ntunga ukuboko ngo wabyumvise? Ntego nabyumvise. Ngumviriza rero, haguruka ubunyene ugende kwihana. Twa kuboko we wa muntu sinasubira kumubona. Nikangurana ubwoba bwinshi buteye ubwoba, nca ntangwa rero kwibaza icyo ndi bukore. Nca ndakoma umudamu, mama di mbega uyu muntu ibi binambariye wabyumvise? Ko je bibaza ko igihe twaba turavugana n'uwo muntu umugore nawe yagira gute? Nzanga umugore nzanga niyumvise naki wekango umuntu yaguhamagaye cyane. Umuntu yari karamamagara ambwira ivya ntaho bari nawe wumviye ngo ekaye. Ntumviriza rero jewe nyamuntu ambwiye yuko ngiye mu rubanza rwa ntaho bari, ari jewe ari ntaho bari atwica twese. None we wumva gute? Ishandagumaho rongera turaryama. Nyuma y'umwanya mutoyi nko muri 11:00 none hajya nyene bukeye
numva wa muntu arongera arampamagaye agatiro kayo kagarutse warutoromazi ntisabwe kanongera kumubona kwa kundi nyene ibyo nakubariye wabyumvise ntego nabyumvise none wemeye kubikora ntego nabyemeye we nasubira kumubona ntasubiye kumubona nikanguyenza numva papa nawe mutama wanje arampamagaye we ntampamagara barutoromayo ampamagara toto uyu munsi ni toto nari hariko saba kote koje kuva ndi umwana bampamagara toto n'uyu munsi papa na mama bahamagara toto kandi n'isawa riranyoheye ndarumva papa arampamagaye ngo toto nisabwe ngumviriza rero ngiye mu misa ya mbere ndafise n'ibindi n'akanama gatoyi tugira n'abanyeshuri hamwe muri koperative yego papa wanje n'urya nyene yararonse koperative y'Igatara abamuzi yitwa nta mavukiro Vital n'ubu bariho abahaje bikomeye urenganye gato abana nagunika mu maso yagunika gusa hano hari igikorotire kinini c'amatafari ahiye niho muhira kwa hanyuma rero ambari yuko ngo wabyumvise wowe rero ucurondera aba bantu mwavugana ko baza gukora bijya bikoko mu bitunganye neza ubapange neza ku buryo imisa ya musase imisa ya kabiri isohoka niwo mwanya twahanye n'abategetsi na musitanteri n'abandi ko bazoba bashitse ngaha rero sinze gusanga hari ikintu na kimwe gihatse kiretse ko byose muzoba mwahejeje n'amazi ubukarabisha ntego mutama rero papa arenganye urumva nemereye abantu bangahe wa wundi yambyange ibyo nakubwiye wagize gute wabyumvise nemeye ntego none urabikora ntego papa nawe araje ambariye ngo bimwe twaratuvuganye uca ubitondeka neza bigende neza ndagiye mu misa ya kabiri nza gusohoka mu misa ya mbere nsohoke njya mu kanama ka koperative gatoyi nshenza hanyuma rero nsange byose biri pre ntego akirengana arenganye papa ngereranije ko bareza ahantu nyene yarengereye ndabwira umudamu bari dufise umwana w'imfura yitwa Didier niko twahamagara uko nyene ntaramagara mama di jewe uyo muntu yambwiye ko ngiye mu rubanza kwa ntaho bari ari jewe ari ntaho bari atwica twese none jewe naho papa burya namwemereye sinamwemereye umviritse jewe ndagiye kwihana kandi ukabona usigaye ngaha ukabona usigaye aho umaze ibiza kuza kuri wewe uze wifashe jewe mpisemo kugenda kugira gute ayakasi yagiye kuraba bamwe nabaranteguye ko dukorana urubanza eka mama yaramaze gushika ukuvunura za nzoga twatarika nimba ko ngiye kwihana umudamu wanje umva bari baramubwiye yuko amaze kushika tumaze kubaka bari baramubwiye ko nigeze kugwara indwara yaheye iyo mu mutwe akivyumva ko mvuze iri jambo kwihana aca kubita induru umuntu akaruru karongoroye neza k'abadamu uwo mama ni nabukwe urumva mama nakata kisohora mu bwato yamunura inzoga acazarirukiwe atazambaye aziko nyene bisubiye kugira gute banga ashitse ihuriranira mu bisaro iwanje ngo to nizabona mama yacu y'amaso to nisa nibiki ntikaje n'amahoro ma wowe n'amahoro none yindi urumva niyi arahamagara umukazana none mama nibiki
ngo none ngo se n'umeze ngo avuze ngo agiye ngo kurokoka ngo agiye ngo kwihana ngo mama arayitegereza mu maso ngo arabutse nk'abakozi arabuze abone ko n'abanyagarukanye ya sura ya kera igihe nafatwa na za ngwara z'abadayimoni ndaguta arabona ndi umuntu uje gusa nyene menga ni nk'umuntu nyene w'umutagatifu urumva niteguriye kugira gute kwihana acarabwira ngo umviriza rero to uzira akazi ngo ivyo uvuga rero ngo ugomba kuja kurokoka nyakurokombo ku mutima nyakurya namwe muraza abakecuru bo mu minsi heze baragiye inka ntavyo nawe ushobora nk'ivyiwe ari ntibibereye uzira akazi urazi ko ntaho bari hari umupfumu wari bwabone ngaha umviriza rero je navuka mu rugo bitugwa abapadiri uwo papa yari umumenyi wa kera ku bapadiri no ku bapadiri b'abirabure ngaho kuri paruwasi Gatara abamuzi nk'ababa barabaye muri Gatolika yari umusekreteri padiri imyaka 3 yabivuyemo aza kurongora koperative ya komine hanyuma rero n'uyu munsi arakitwa inararibonye muri ekleziya usanga kenshi amanama yo mu madiyoseze baramwikora akabapadiri kuko yarize seminare y'Imureki papa we wanje yarize seminare y'Imureki agarukira muri 11 wa kera si umuntu w'ikijuju ni uko ashaje gusa hanyuma rero jewe mama arambata uracyumvise byo yego nongenemeri wakanga mama mbi imbere asubira ku gihogero asubiye ku gihogero mudamu wanjye akubitira hanze gato nkansubira mu cyumba nditegura n'ingoga ndacomeka impuzu ndacomeka uturato ubwo nyene nanjye icyo gihe nari umukuru w'umuhari bita Shone State muri aka karere muri paruwasi Gatara no muri regiyo Kayanza nije nari ndawurongoye hari urupfu abapadiri mugabo bakutsa mugabo bemera ntaho bari hambavu y'Imana Yesu ati mani tubabari hanyuma rero niteguye ntora twatuntu twose tw'umuhari wa Shone State abanyamihari hariho ibyo bita amafurare amayesinye udusengero tw'Ishone State amasanamu Bikira Mariya byinshi hanyuma rero ndegeranye kubita mu ishashi nkubize mu ishashi dusha duhahurira n'umudamu muri saro iwanje yuye ndamubwira mbiriza rero madamu bayi ndagiye mugabo aho usigaye madamu gusigaya kazi kawe urapfuye nja ndiruka ashasubiza ka karuru kare gasumba kamwe kambere kubisa ku munwa nanjye ndushizaho kwiruka nari nyiri muto murabyumva ndiruka ndamanuka hari ahantu manuka cyane kwitwa abantu bashunguruka mugabo ubusohoye najye nkiba narunguje gatoya hanyuma ndashunguruka mama nawe aba yaje asanga ngezwe ko mwibarabara mu Rujora amanutse abona namusize rwose ngeze hakurya nza numva nawashizura induru umunwa umugore wanjye ariko aravuze iki mama avuga iki ababanyi rero barabyuka barashwa baduka badutse numve hakurya muri badate wacu numva ngo n'ibiki bibaye kwa Vitali n'ibiki ndishiramo ko bajyana baza kuntangira biyumviriye ko ari bya bisatsi bigize gute bimfashe bibyutse hanyuma ndakuza murenda nyaruka rwose ndiwe mama Rujiza rwangu mviriza to ngo nuranga ngukarenga ngaho to mviriza
amajambo menshi mu nyuma nza numva ngeze ahantu nde harengera munsi y'umutama karuto numva aramamagaye ngo cyo ngo hindukire urabe ndanoshe mama avuze ngo mpindukire ndabe ni kiki n'ahantu habona numva ni hakurya mw'ibarabara hariya nawe ari ku musozi ngaho iwacu ndahindukira rero ndaraba ngize gute nkasanga yagize umupiru ikintu gikomeye arambwira kumviriza to iri bari niryo batanguye konka iryo niryo basubiriye genda urakagenza amafi genda ntukagira amahoro n'ababyeyi yari yararagiye kera n'ibindi byinshi naronye rero atanguye kuzana ibyo byose nkanagira gute nkanero nshiramo rero vitesi ndiruka kuko hako numviriza ibyo mama mbariye kuko hako nishira agaciro kuri papa naramukunda nawe yarankunda niyumviriye ibyo uyu muntu yambariye inshuro zingana ukaramuka ugiye mu munsi mukuru wa ntaho bari si wowe si ntaho bari mugira gute mupfa neza numva ko muri ryo nkwiye kumvira uyo ibya papa ibya mama ibya madame ibya ntaho bari yavuye iby'abajyango bamfashe igihe nari ndwaye indwara amen aburahamu ngo abwira ngo haguruka uve mu gihugu cy'amavuki uve no mu muryango w'iwanyu no mu nzu ya hino yaso ugende mu gihugu uzokwereka nanjye nzokwereka igenda guhindura isi ijambo ryaryohera umutima wanjye ihindurwa uko umuntu yakora akaguhindura akakugira ikindi kintu icyo batari bazi hanyuma nca ndirukanga sinovuga tuno tuntu nyine yaducanye ku rusengero rwa gatolika nyine nahamagaye ko twakorana umuhari abo twagihane reka njabuke ukize ndirukanga nshaka ku rusengero rw'ahantu bita mu munyegero mu migende hari harongoye se wa komiseri ya umutama abere nshitseyo nikubita mu rusengero nca ndicara nk'agakoko gashitse mu mwobo gacitse imbwa guma mu rugo rw'Imana we guma mu rugo rw'Imana we Imana yagusize abarizo gusanga we gumaho guma mu rugo rw'Imana we Imana yagusize abarizo gusanga we murakoze cyane nshitse muri urwo rusengero rwo mu munyegero hari ahantu mwibwire urusengero rwo mu munyegero ahantu rwahora ntihaboneka hari ahantu mu kuzimu jewe n'abaka umutima wa migende mubana ntabwo nawe zabona kuko sinari ngeneye no kumenya mu byari bindaje ishinga sinashaka kumenya ahantu hitwa aho abarokore bagira gute bakoranira ibyo sinabishaka ko mu byo navanya byarimo sinabishaka nisanze rero nacokeye muri rwa rusengero nza numva muri jewe umenga nkongeye mu mugezi w'amazi anye umukozi w'Imana arigisha ishengero umurongo twari dufite uwo munsi itariki 5/2022 z'ukwezi kwa mbere izo tariki wari umurongo uvuga ingene Elisa yagendanye na Eliya hanyuma rero ndubakwa neza kuko urumva ko nari ngize icansunikiye ndubakwa neza hageze guhamagara jewe nobabwira ibyashikiye n'ingene nashitse imbere ntabyo nzi
ariko icyo nibuka kimwe ni iki, mpejeje kwatura neza, hanyuma umukozi w'Imana arambwira ati rero duhejeje gusengera bose, wowe urasigara gatoya twongeye tugusengera. nja ndasigara, abandi bose bagiye gusengera bifuza ubushobozi, nanjye ndasigara. aca arandambika kw'ibiganza, andambitse kw'ibiganza, nza numva bya bintu byose za ngwane zanteye ingorane zose mu isi, nza numva biva mu bwonko, numva bikoroka mu mishatsi, numva bimanuka mu muhogo, numva bimanuka mu nda, numva birankweza gushika byose, numva bizomokamo kuva mu mija n'ikiganza. ndagiye kwibuka ko nakubiswe n'umuntu aciye, ntabyo nigeze nemera. ndababwira ukuri mpagaze imbere y'Imana, n'Imana irabizi. nari nzi jewe ko burya ikintu cyankoze ko yari Imana yo mu ijuru. sinigeze nemera ko ntamare yakoze gute, yankoze. Yesu nahabwa iki, kuko narandamutse n'ibintu byambuyemo, n'ubiyo ndabyibutse nkantangura gushinga imugu, ndabyibutse nyabintu. hanyuma rero ndakira. Yesu turasohoka miga, dusohoka miga, urumva ko nari mushasha, nta muntu waho naho hari umutumba mvukako, ntawe twari tuzinanye, ntawe twari tumenyanye, twavugana naho na bamwe namenye aho bavuka. mugabo sohoka mpagarara imbere y'urusengero, numva ijwi rimbwira mpagaze impande y'agati k'umukaratusi kari kahari, ntutahe utabwiye mwarimu ibyo wasize hehe muhira. ndahagarara, abandi bakiriza bose barataha. hari ibikorwa byinshi kera, reka muvuga ngo uyu munsi hari ibikorwa byinshi. umwarimu yari afise ibikorwa byinshi cyo, yari afise ibikorwa byo gusohora ishengero, agacaja mu byo gutegura kw'abaririmbyi, agacama abaririmbyi basohotse, agacaja mu by'abagenama, mu byo gupanga ibikorwa ingene bizogenda, bakavugana n'abandi bamukeneye kubibona. je nagiye gushikirwa ntevye, basohotse byose bahejeje, bagize gutya, mwarimu aca nsanga hanze, nabo bari kumwe mu rusengero bansanga hanze. nije nari ndahasigaye mpagazeho ndi umwe jenyene. baca barebe ati none uyu muntu afise ingorane ki. mwarimu aca araza aranyegera, anyegereje ndamubwira ati mwari, je burya nasize ingorane muhira, sinshobora gusubira inyuma utamerekeje. utamerekeje mwari, turataha ni wawe. nuko namubwiye jewe, utamerekeje sintaha. yumvise ko ntataha, aca amfata ansubiza mu rusengero, angarukana munsi y'umusaraba. angarukanyeho araheza aranyagisha, ndamuyagira byose. je nasize muhira bimeze uku, naje bantinduru. kandi by'ukuri hari umunsi mukuru umeze uku, musitaneri ntihaza, shefu de zone ntihaza, ntuze mukuru w'umutumba n'abatware n'abantu bose ku micumbi nahe niho bazoba. jewe rero bamvumye, mama yamvumye, byagenze uku n'uku n'uku, byagenze uku. jewe numvise ijwi ryo kuza kwihana mw'ijoro bugira buke. none twadusiba umunsi mukuru, none jesu nosubirayo, n'ubundi nsubiyeyo sinohagarara, boca banyica. mwari tutajyanye duca tujyana iwawe. mwarimu ashambwira ngo hagarara gatoya, gumaho gatoya. aca basohoka hamagara, hari umukobwa w'umugenama yitwa Tanaziya, hariho n'abakontagiteri. aca arabahamagara, bageze umviriza rero, garuka, hari ikintu gishaka cyubutse, garuka mwese mundindire ngaha, ndaje kubabwira ikintu mwari mugiye ntababwira. aca aragaruka, yaca arabanza aransengera. hanyuma duca turasohoka. dusohotse aca arababwira ati umviriza rero, n'uwasize ntigomba kubyara ataha. umviriza mwese muze tugende k'uyu muntu, hari intambara, hari urugamba, tugendereye. hari abantu baririmba ijyanye n'imbogo, dutonde urugamba, tujye hehe. hari intambara arabona, nari arajyamo nari azi intambara y'uruvugo rwo mu rusengero, ngo aratonze urugamba rero yarerera.
urumva rero aho mvuka umukozi w'Imana n'abajenama n'abandi rero nca ndahagarara ngaho bambwira ngo hagarara ngaho ngo gatoyi tubagaruka aca basubiza mu rusengero babanza baragisengera ico gisozi bagisengeye inyuma y'iminota nka 10 baragaruka bagarutse ngo tugende mwene naho tugende nta ngorane duca turagenda ndabakorokera imbere turagenda tugeze hariya mama yamvuma ngeze murumva ko habona muhira dusanga abantu basumba basohotse mu misa kwika wacu ikoraniro ntabwo kiretse hagenda amatarisha giteze ko barakuze iwacu hari indya hari ibinyobwa yari umutunzi kera papa kiretse uwo musaza nyene rumva umuntu ashaka haba kibihonye mugabo icyo gihe yari umutunzi mu batunzi bo ku mitumba hanyuma rero tugishika hano nyene babandi turi kumwe bacitegereza ngo babone cya gitero kiri hafi niho namenyeye ko abakizwa turi mu rugamba wa mukobwa w'umuhizikazi yitwa Tanaziya n'uyu munsi n'umudiyakoni muciye mu Cankuzo ahantu n'inazuba wa mukobwa w'umuhizikazi nza numva kubise gukora akubita gukora azivuga umuriro w'Imana wake umuriro w'Imana wake ndanumva barayakiriye bayakiriye nanjye ndanumva umenye insinzi hejuru niko ndakubwira ijambo Imana yabwiye Abrahamu atubwira ibyumviye ibi nanjye ngo guhindura ubwoko bumeze gute Yesu nahabitura jewe Yesu atangiye kunduza numva ubwo nyega ntarida n'igice numva ntanguye kunkuza numva ntanguye kunduza batemba hasi numva nanjye ntibigugu biduga numva nadutse ubwoba bwampezemo ndumva ko ngiye ahantu memo nta ngorane ariko rero nabwiye mwarimwo singira gute dusha turagenda rero umwami ko batari korasi ukora baturi kumwe abayitabira ariko ndabona abantu bose bari kwiremba iwanjye bisuguma bariho tukanyumva tugiye muhira iwacu n'ababisuguma bikwega bajya kumuhira mu rugo kwa papa tugahiga tuduga turi mu ikorasi y'umuriro bariko barakisha umuriro w'Imana bariko barawurungika erega nasanze washitse no mu nzu iwanyu erega nasanze washitse urabashwiragiza ba bantu bose nageze kwiremba iwanjye nsanga habona hakemuye hameze uku bose arihiga n'itunatunye abandi baduza ruguru y'igiryo y'inzu kwa papa abandi haruguru mu kanyofu bose baduza bisunitse umuriro w'Imana waregetse inyuma w'iyo korasi y'uwo mukobwa umudamu wanjye akiwumva uwo muriro ari mu nzu yamututse mu nzu atora agaswime n'umwana arahica yiruka no mu kigo kwa nyabuka gushika rero no mu irembo bose wamukumu ntaho baranyahagaze musitanteri yari yaronse umwanya atatu umusekreteri umuhitasi bwire yari ngaho nujya mbere nujya mura yitwa Natori atumva neza niwe musitanteri yarungitse shefu de zone niko yarari babandi bose niho bari harabura n'umwe agira ijambo na papa na mama kimya kuko umuriro wagize ngo watse kuko numvise ijwi ry'iki n'Imana ry'umuhamagaro kuko ntemereye papa kuko ntemereye mama kuko ntemereye umudamu wanje kuko ntemereye n'umwe wo mu muryango mugabo nemereye ijwi ryavuye he mw'ijuru umuriro w'Imana ucuraka no mu nzu hanyuma rero turashika dushitse rero dusanga barahejeje bari bahejeje gushira impange hanze z'inzoga impange y'abashinga nahe iyo abakenyezi iyo ugwaruka bazishize hanze nyine uko zisumbana muzi kumwe kwa kera hanyuma rero dushitse twinjiye mu nzu barasenga wa mukobwa acara umwarimu amubwira ati senga arasenga
ndabaha akantu twicara akarago kuko n'intebe zose bari bazintwaye reka nibicaye ku ntuze mugabo nabonye ahantu hari Imana, ahantu hari umuriro w'Imana. Yemwe bene data kugira ngo ni ku madiba ugajyana ku muriro waka munguru turashika no hasi. Mana idufashe dushika hano hasi na mwarimu wanje yicara he hasi habi kandi gukarago kanya kagasana. Hanyuma rero papa cafata ijambo mu rugo ko papa baharuguye icyo gihe nanjye nkaba hepfo yiwe gutya acafata ijambo. Ariko arafata ijambo rero atanguye guhakaza abashitsi, atanguye guhakaze banyakubahwa, atanguye rero kuvuga icyatumye bakorana uwo munsi, ashashiramwo iri jambo rivuga ngo Yesu ati ese nabwiye ko hari mu gipadiri. Yesu ati ko mwakize muri 10 none abandi 9 bari hehe? Rimwe Yesu yabaza wa munyaniwembe acarahera. Banyakubahwa banyacubahiro mukoraniye hano, namwe gushika kuri babandi batoba, naho turamukanye uyu munsi mukuru wo kwigina iciza Imana yakoze muri uru rugo rwanje nta mavukiro Vitali. Nagomba ndababwire ko hari ikindi kintu kibabaje cane c'umubabaro muri runo rugo. Nuko abakoreye iciza mpagaze hano ndi mavukiro gusa, ariko abakorewe iciza ntawe turi kumwe. Kandi kukaba nkako n'uwo magazine yari yarakijijwe, yari yanyitangiye imbere arakizwa iyo yarahari. Hanyuma rero kuba mpagaze hano ndi nk'agate k'inkokore birababaje, ariko umugani w'ikirundi uvuga ngo ukunda ikitagukunda akaba ari nk'imvura igwa hejuru. Ayo n'amajambo ariko aravugwa kuri jewe, mugabo uwo batazi ico ni uwo mwanya Yesu nahagiye. Uwo batazi ko naguze ntakiri muri buri ibuka rudaya, batakimvise ko ububasha ba sogokuru, amen, batakimvise ko ububasha ba data wacu na ba papa na ba mama, kuko narenganye nkarenga iharani nkashika hehe kana, amen. Nukuvuga aravuga ati mbiriza rero banyakubaha mutakara, jewe uhereye uno munsi ndi nta mavukiro Vitali. Nagomba nababwire ko uhereye itariki ya 5 kwezi kwa mbere 2022 ndayishimiye Bartolomayo batazira Toto atakiri umwana wanje. Uhereye none ndamuvumye ntabacitwa umwana wanje, ejo ntazonkenere nanjye sizomukenera. Ejo ndi Vitali nkagwara nkaja no kumviro, Toto akanyegera akegera n'umuvyimba wanje, umuzimu wanje uzozuke umuzuki. Abantu bose amashi akivuga ibyo amukozi w'Imana turi kumwe n'abatarambira ngo mwana ukama nanjye ndakubita amabwire hasi. Nasomye irindi jambo muri Bibiliya ngaha ingene ngo umuvyimba wa Mose
Imana na Satani bagize gute? Ntawugwanye. Jewe rero nije ndobikubarira, Satani n'Imana bangwaniye ko mbona neza, imbona nkone ntapfuye. Papa aravuma arikaragenda ko yandi majambo, arikarerekana aho iwabo wa mama niho bari bakora abandi benshi, imiryango yose niho yari ikoraniye. Umukozi w'Imana nawe ashira ibiganza mu mutwe, aguhita ku kiganza, acahamagara Imana yande yo mwijuru imwe ya Aburahamu, Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Mana, wewe wagiriye neza Yosefu nyuma y'imyaka myinshi ukamuhindura ukomeye muri Egiputa. Uyu mwana ibi bintu ababyeyi be bavuze, ibi bintu abajyango be bavuze, igice barabyumva kuko hari hegeranye. Ibyo bavuga twarabyumva, ibyo barimo bavuga nabo bakagira gute. Hari urugamba no kubarira ndi hagati yabo, amasoro akana cyane ko ayaba barasatashikira ay'umukozi w'Imana dugaji wawe. Amen. Yesu nashimwe. Hanyuma rero aravuga ngo umviriza rero Mana yo mwijuru, wewe warahezagiye, urahezagira Yosefu mu gihe cy'uko Yakobo yagira hwere. Wowe Yosefu amuzanira abana biwe ngo abahezagiye, ngo kandi Imana ndagushima ngo wewe ngo Yosefu yagomba ko ahezagirwa Manase umwana mukuru, ngo ariko ngo kubw'ubugomba bwawe ngo unyuranye amaboko ya Yakobo, ngo acyaheze ugomba kujya kurambika kuri Efurayimu uwo batemera, uwo batashaka ko aba mukuru. Ngo none rero Mana, ndahinduje ubusa aya majambo ya se, ndahinduje ubusa aya majambo y'umuryango, ndahinduje ubusa ibyiyumvirwa byose kuri uyu mwana. Yahisemo, haleluya, yahisemo, agahitamo kurengana ibi, kandi yari bizi ariwe yabiteguye. Mugabo agahitamo gukundi, nawe icyo wakoreye kizobe no kuri uyu mwana. Amen. Arase umukozi w'Imana yagiye guheza ari uko papa nawe yahejeje kugira ngo yasaga yumviza ko papa aheza kugira ngo kuvuga ijambo, yumviza ko papa yahejeje kuvuga ijambo, batanguye kuvuza imikeke bamyoza. Hanyuma na umukozi w'Imana ararangiza aravuga ati ndagushima kwiba ubyumvise kandi ugiye kubishitsa, ni mu izina rya Yesu, amen. Muri uwo mwanya umukozi w'Imana asharambwira ati uduherekeze uraza kugaruka aba bantu bayibatashe. Nca ndabaherekeza bagenda, nca ndagumayo mpaka hasi mu masaha yine niho nataha. Ndaheza ndataha, ndinjira mu nzu, ndatanga mwiriwe umudamu we. No kurara mu nzu kubera ibanga, sinzi ingene yabyumviriye ko atagiye kurara kwa sekukwe n'anabukwe. Hanyuma rero ncambaho mbaye akindwi imwe, Imana ikirambira tumviriza. Nari mvuye ku muhungu witwa Osikari w'umukontagiteri mw'ijoro nka 2:00, nza numva Imana impamagarira ahantu ngeze mu gipimo hepfo witwa Gifurifuri, nza numva nkanura ndiko ndagenda ntambuka ntasinziriye, nkanumva ijwi rimpamagarira ngo Barutoma nisabwe, ngumviriza naraguhamagaye ntego shuhera mu kwa so ugende umubwirire ijambo.
nanjye papa yaragiteguye sinshobora kumuhamagara ngo yite. Genda umubwire uti itongo wahawe n'abadayimoni urisubize rukago, utarimusubije uteza ingwara utazovurirwa mu Burundi n'abo bazokurunyika muri Kenya utazokira. Urabyumvise? Ndabyumvise mugabo ndabimubwira gute? Nyumvire ngumviza nije bariye ngo genda icariraho nagenda muri iyo ako wavumwe muri iyo kuja mu nzu kwa so yoroshe carazira ko mpamagara naca ahantu mama ariko arayaga n'abandi bantu naho namusanga mu rugo arayaga n'abandi bantu carazira sinobaramukije baba abo bantu yaba mama ntabavuga ngize ngo mvuge ngo mana amahoro yacantuka nabwiye ko yabaye umwungere kera yarabizi byinshi wakamamata n'ibindi abakuze mugabo uwo munsi nyayemeje kumva ijwi nja mvukama hano nyene mvuganiye hano nyene nabwira Imana umviriza rero Mana ndagusabye inkomezi icyo nzakuba kikubeko nanjye ndagenda naciye no muhira mu nzu iwanje naciye nca nyene haruguru y'inzu ya papa nca mu kigo no mu gikoni aho barumunanje bashikanje bateraniye ariko bacaniriye inkono ndabaha mwiriwe ntimwiriwe fere jane gute we nca ndinjira no mu kigo kwa papa no mu cumba ndakata no mu cumba kirari yaryamye arafise akabiro yama yicaye ariko arasoma ibitabo cyangwa ariko arandika ibintu by'amaraporo. Hanyuma rero nje ndaheza rero nshitse imbere nugurura n'imbondi mw'ikorasi ndahagushima Mana ko byinshi. Hanyuma rero numva tibasha wa mupfumo wagize gute wararivutse reka rero ibanze imusheraguze abanza menye ko kutumvira ababyeyi bikurikije. Mwiriwe ntimwiriwe muze cwe ntimwiriwe wapi ndaduka rero numviriza rero muta Imana irantumye nkivuga ngo Imana irantumye mama acava ku gitanda we yari yiruhukiye acava ku gitanda cyahitanye ikibando yahagaze mu mfuruka y'inzu nkivuga ngo Imana irantumye papa nawe cyahitanye inkoni ihagaze mu mfuruka. Numviriza Imana imbwiye ngo itongo rya Rukago urisubije utarisubije ugiye kuzofatwa n'indwara uzovurirwa mu Burundi uzokira uzovurirwa muri Kenya naho nyene binanirane. Mama bayanshikiriye aho nkuza kwa Rwando nja nkingura urugi rwa mbere ndiruka baza bazitana na mama barumunanye baza kuntangira Imana iranshishamo ndiruka na munsi y'inzu nane muhiri waje ngeze muhiri waje mpagaze imbere y'umurere nkajya mba numva amapataro mama ararije kwa Rwanda yarafise ngo vuguvugu aho mfashe njunama ukarukubita ikiyo cy'idirisha ry'iwanjye yamenetse rimenetse cyarongera mva hasi. Numviriza rero ababyeyi uti inkoko ntutishigize gute uwo mugani nabakiri uti inkoko ntutikiritse nababwiye yuko nanje ndagiye ndinjira nkanugara Yesu nahabwa icyubahiro. Naya majambo y'Imana nugaye rero
ibyakurikiye bandanya gusenga Imana. Nagomba ndakubwire ibi Imana yavuze kuri Aburahamu, bya bindi umukozi w'Imana yasenga ansabira ariko aragura ko ibyo papa ariko aravuga byose bicariza biraza buke buke bigira gute bikurikirana. Nagomba ndakubwira uyu munsi rero, ni jewe mwana originale imbere ya papa nande nama umbuze nabi ukavuga nabi toto uyu munsi bakakumva mu rugi wabo ntuzogaruka hamwe wovuga nabi jewe bakakumva. Ni ukuvuga byari namuvuga ko birashika inyuma y'imyaka 10 yasanze Bujumbura aho nakora muri kafetariya kuza kunsaba imbabazi. Arati yarivuje yafashwe n'indwara yarivuje ibihe byinshi sinamenya, akamanukira agiye hariya muri za Presereja hariya hopitale militaire akava mugabo gucaho ndi kizire vuga barembejwe. Mama caramuba aduganye ordonance yo kujya muri Kenya, umuganga murungitse muri Kenya, niho Imana yabicishije. Mama caramwibutsa atubiriza rero mutaha urakumbura wibuke ujya nta barozi bangana abapenikoki, abo bantu b'abarokora abo bantu b'abarokore Mutama n'abarozi. Umviriza cyo baciye kukumbura ugende gusaba imbabazi umuhungu wawe utamusabye imbabazi, wibuke ko yarivuze wa munsi twamwiruka ko mwijoro. Papa ubwenge bucaburaga caraza rero Bujumbura acaransaba imbabazi. Ezerewe umunsi twagwana mu nda na papa. Kafetariya narimwo yari ifise amameza n'intebe bya plastike warahase kwivuna. Imyaka 10 ntararamukanya nani, ntaravugana nani na mama. Mugabe Imana yavuze iragira gute yagishitse ki Aburahamu ngo nzoguhindura ubwoko bumeze gute kandi nzoguha umugisha. Mana idufashe cyane. Ni ukuvuga rero Imana ikinyemeza papa aje arambaza ingene vyogenda ndamurongora ingene utegura amahera angana uku uca ubwira abashinga ntahe uyaronse uzoca umpamagara nje ndakwereka ingene ushikiriza rirya tongo. Ni jewe nafashe ijambo rya kabiri kuri papa mu gushikiriza iryo tongo rya Rukago, turarikura mu muryango turisubiza mu muryango iyo ryagize gute ryavuye. Maze rero aba banyi baca batangura kumenya ko nagize gute nakijwe, baca batangura kunyubaha na papa carampa ijambo, mama ijambo, kugeza n'uyu munsi. N'ubu ikintu cyose uzoza kubaza mu rugo kwa papa akubwira ngo banza ugende kwa toto, inyisha azoguha izoba ari iyo nyene. Yesu nahabiki inyisha toto azoguha izoba ari iyo nyene. N'aya majambo y'Imana. Aburahamu ategekwa kubanza gukora ibi bintu bingahe bitatu, nawe icayemererwa ibirenga bitatu. Aha rero dufise inyungu muri Kristo Yesu. Kubona wemeye, kubona nemeye, nagomba ndakubwire tuzobirya. Uyu munsi kwa papa ndidabagiza ngeze muhiriwe, urumva mvuze ni umunsi nwifana ncanwifana. Avuga ngo genda niko bahita ajya kwikora. Ugenda waruguru mu karengo kwa naka aguhifana zine n'ibindi. Aratinda yaranyegurira ijambo ryose gushikaho n'ikibazo cyose kiraba umuryango n'itongo. Avuga ngo nta wundi jewe mpaye uburenganzira ndabuhaye toto. N'aya majambo y'Imana. Hanyuma rero nagomba ndangize nongera kukubaza
mbega warahamagawe, mbega warumvise ijwi, mbega igihe waryumva wararyumviye, mbega none nimba wibaza ko waryumviye mu byo Imana isezeranira abayumviye byaragushitseko, n'iri jambo nagomba ndagusabe mwene data, nimba byoshoboka ukagomba umugisha kuri iyi Mana yacu, nimba byoshoboka ukifuza guhinduka ubwoko bukomeye atari nka bwa bundi narindimwo bwa mbere bwo kurwana n'abantu 40, nimba ugomba kuzohinduka ihanga rikomeye, nimba ugomba umugisha nagomba ndaguhe kaze ngucuza wongere uje imbere y'umwami Yesu umubwira ati mwami nagomba wongere tugira sezerano kuko ndafise icyo nkugombako nawe ngomba kuca ubinkorera. Ni amajambo y'Imana, abayumvise Imana ibaheza. Ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda ntahatanezera.